Hitop TV ya mbere yari yande? Hitop TV ya mbere ya kabiri yari yande? Iwacu. Ntuvuga kuvuga ukuri. Nayo iribwa. Nabibonye umuntu wakoresha ikiganiro ngo twarabeshe ngo byande bya brand. Hitop TV, Hitop TV yabaye créé. Nta numwe atabibonye ngene Hitop TV yabaye créé. None gutega shaguci abantu kuko batiyumva. Je eske bari baza ko je nogenda gufata nkagenda ku Brian Smith ajejwiki yarajejwiki communication. Ibikorwa bya Hitop TV. Ibintu vya technique. Donc ibintu vya technique niwe umuntu ko twatavye twari tuzi tugitangura niwe umuntu aduteye intege ndibazo ravyibuka aduteye intege vuga tuco kugura Hitop TV gira kabiri duteye intege atubwira kare bisanzwe yaraje kuturabira kudukingira imbuga zacu kandi umuntu iyo umuntu ari mu bakingira imbuga araronka pourcentage ubona uko niwe bafise akazi kanini kabisa. None channel zibwa gute ariko abandi channel ntizibwa ko wakaguma hibwa gusa channel za Hitop TV? Umukobwa benshi bazi kuva kera kandi nizina giwe ryaragiye cyane Krista, ariko kugeza n'ubu nta gakuru kiwe. Krista uyo nawe sundi nonyene wajeje kutubwira ariwe Krista. Urukundo rwanyu ruhagaze rumeze gute kugeza kuri Ikafata kanya ndamwipfurize isabukuru nziza, joyeux anniversaire. Umukobwa ntashobora kwibagira mu buzima bwanje kubera ko twacanye muri byinshi kandi itariki nk'inyene kuri zitariki no munsi afetera ko anniversaire yi kubera ko no munsi nabereka ikimuga nagize accident niko mvingozi aho se tembuko nanje kuri anniversaire yiwe no mpamvu ntaravyibagira ntashobora no kuvyibagira. Urukundo rwanyu hagati yawe na Krista bimeze gute? Vyararangiye gira abantu bamenye mbe turacari muri umvukuri abantu bakeneye kumenya ukuri. Umupira je nakiri umupira je nakine muri 3e division bro. Je mcheza za itesi ma synthetique mimi nimecheza bro. Jewe ibintu vy'amatapi baje ku matapi zase singa bro. Umunsi umwe nigeze kugenda twe kwa Mukamengo je ndazi ko mvuka Mukamengo nigeze kugenda ngiye ukina saa sita championnat twakina championnat mu Ngagara muyihe team ari ni nakina muri akina muri equipe yitwa Familia. Adushira ukuri atavyo kubesha. Iyo equipe irabaho radi Familia FC. My brother wakina muri Familia FC. Namba ngapi pa kugira umwegere je aramvuga je Sadbe aramvuga wowe ucumukura je amvuga kuri stage je niho narushije no cyatumye nkunda umuziki cyane jego Sadbe avuze ati Landrisat ncyafata feruje nkacansara nkacamaga niruka nka pararanganya abantu bose bavuga uvuruka kabisa. Avuga yagera oyo Landrisat kuvyerekeye kubijanye na journalism umuvumbu byari ivyo canke byari taraja kwa Linoji hari ukuri kwigeze kwinyegeza abantu batigeze bamenya cyane ariko ngo mbere yuko musayininga ngo Linoji hari amakuru yuko muhava musayininga Dramati bimeze gute? so dusayininga Dramati dusavye ibintu byinshi rwose kuri konti kwaguma ko miliyoni 100 tutumwa n'imodoka n'urupango reka dusinyishe Dramati ibintu byakunze habuze gato. Mwatinye iki? Imana ntiyari bwamutoye ntiyari yamutoye yuko dushobora gukorana. Imana yashaka ko dukorana nari hacha haza idea kugura Hitop TV. Hello my beautiful people. Hello my beautiful people. Hello my Alvin
Gucci. Hello Mutananigwa. Alvin Gucci. Hello K. Mutananigwa. Sharpshooter. Hello Mutananigwa. My brother. Yo, my G. How are you, my brother? I'm fine. Very, you are very good. fine. I'm very, very you fine. You are so cute, my brother. Yeah, thank you so much, my You G. look very. I'm just happy to see you. To see me again. To see you again. Yes, my brother. It's a big pleasure to do an interview with you. It's a big thing. It's a big thing. It's a big thing. And I appreciate that. Mama bavuga ngo nta cyongereza ngo tuzi. I'm ready to I'm ready to speak English right now. English only. Yes. If you're ready, I'm ready to. Yes, I know. I know you can explain. You can explain in many words, and I'm here. Yes, makuzi wa Umutananigwa. English is zero. English is zero. English is zero. Mdogo wangu Johnny Mvisa basi tuvugane ikintu. Please. Hari ikintu abantu baba batazi. Ega simpaka ngo tuce je na Kirundi tugavya cyane yuko kumengo bijikundi kundi. Yes, bakunzi ba Umutananigwa TV. I'm here in family. Yeah. But urashaka kubabwira kwanza ikintu. Urabona ko ndagusanze bakunzi Umutananigwa TV, Mirandri promoter, umuganga Umutananigwa tutaha kizimya moto famous vibe killer gise ko kamvira ntwari kirumara mu muzika wa 2 5 nawe urabona bagarukaniye mzee wa sharpshooter Chanchallah Alvin Gucci the morning star mzee Davivugi mzee asi byose so pagongeye byose brother reka more right now yavuye kuri kinyamakuru yarakura ko yagarutse ku murabizi neza ko ari umungu wacu n'uyu wacu ariko uyu munsi yambwiye ati my brother ndifuza yuko dukorana interview tuyaga gatoya ku bijanye n'umuzika w'u Burundi ubuzima n'ibindi bivana n'ivyo yateguye kumbaza kandi ndambwiye ati ndi ngaha ariko ishiza nuko mubona ngaha ani star journaliste star superstar mkubwa sana twaramwibaki but English zero je bazimisi n'igicongereza wewe rugamba twararutanguje twese wewe cyongereza blaza n'ibyo English je no vy'ikirundi bigafite cyane yana batubwira twige twaja mu mivumbo my man bro right now you know really very good brass kabisa really okay bitu biko fresh so bakuzi wa Umutananigwa TV murabona yuko I'm here ndi muri family twatanguye kera kuva kera twibwa amacano menshi atandukanye haraba imvururu nyinshi zitandukanye aho benshi bavuza amajambo menshi atandukanye but right now kubakunzi bakunda kunkurikirana kuri Yaga Tech TV no babwira yuko mwaranyerese urukundo rwanyu kandi mwaranyerese ko muri hafi yanje ariko right now ndi mu muryango twabatijije n'abatije uyu broker namubatije kandi rero uyu jembe kubwo izi nisuka ryanje nafashe umuhini ncomeka mununze mu ntoboro zisuka barabizi ndabikomeza twacanye muri byinshi barabizi ko twapamba bakatuyiba agweka ndamutse bapaguci mzee ni ache vie ni ache ni pamoja na bisho wangu hapa barabizi ko twacanye muri byinshi but right now ni ikintu ciza cyo gusubira kandi kubona ndi muri famille ni ikintu ciza twovuga yuko cyo gusubira kandi kubona yuko hariho byinshi bigiye gukorerwa hano hariho content nyinshi bagiye kumenya hariho byinshi bitandukanye bagiye kumbonamwe jewe Alvin Gucci Umutananigwa TV kuko ni n'umuryango wagutse the #1 channel here in our country. Yeah, the #1 station sana kwere bana. Ico TV rivuga ko uri mu bantu bayipambaniye cyane. Tugitangura bavyibuka byose. Nakuzana kwenye kwa mshangazi. Afere ndefaka. Tukapanda bilimani kupeti wa Gitego nakumbuka. Ariko rero urazi ko ijya afere. Kugeza n'ubu nta muntu numwe Kila mtakira mbeba sasa. Sasa murabimbwiye. Ule mshangazi Rodriguez kugusha. Poko ari murabimbwiye sinzi turi he yambwira ati bana bro ngo gwenda kuzi wangu wasanze ngo rafiki yangu Gucci kwa mshangazi akasema ule mshangazi hivi nataka kuoana. Sasa akavura karafa gatonyeza. Cyenda turinjira ndani kandi ntakupe kamera twe usubwa uri fresh. Bali watuzaniye ikirone Gucci no. None Jemfise byinshi twoyaga ko sasa reka akavura bari kubera akavura mbumengo wose jali twende tugoye ariko imvura n'umugisha ariko Gucci ari kintu namane
ari kintu igihe tuja kuri airport nilisikia watu wanasema ngo Landry ajui sema Kiingereza ngo na Cyongereza nzi ariko nkatangara none umunyamahanga yavuze ururimi rwacu turatwenga tubona kumenga sinzi tubibona ariko twebwe tuvuze ururimi rw'iwabo yani go hanze nk'icyongereza cyangwa abarundi bacu badutwenga bakabona kumenga none biva kuko ibyo bibo ko tsikunda no kudakunda ibyacu none kuvuga ari umugenzi wanje tuze kuja mu nama y'umushikiranganje nga mu Burundi nyene umujama witwa Segihembe Aire Hadati tugiye mu nama y'umushikiranganje rero tukubona aba journaliste benshi vraiment bari professionnel twicaye nzarumva mwavuze donc tugiye présenter kuri présentation mwavuga ngo je m'appelle nini je m'appelle tushike ko mu jama cavuga ati jewe nitwa ukuzimva ko acabiva mu kirundi acavuga ati tidukunda ivyo waje tuvuga ikirundi cacu ko ncadukujije kandi je baviza yuko twumvikana twese kuruta kubera ko izindi ndimi tuko turakoresha n'indimi mva mahanga rero duha agaciro ikirundi umushinga yacaguruka camukomera amashi kabisa urabona ko uraza gashimwe yamuhaye 500,000 oya camukomera amashi twashoboye kwakirana neza ariko akavura nikashoboye kudukundira ko tubandanya vibe twari turimo kwibarabara ariko ubu muriko muratubona neza kandi n'amajwi muriko murayumva neza nk'umutananirwa TV my brother it's long time ni gihe kirekire sana twovuga yuko ni byinshi twakoze ni byinshi abantu batuzi ko je nawe ni twarinze kuvuga ngo tubenze ngo tubipostinge yuko ngo mvuye hariya ngo je ngaha ariko ni nakaryo keza nk'abantu badukurikirana nk'abantu bakurikirana umutananirwa TV ko bomenya yuko umuhungu wabo umusore wabo ebana gengi yacu yagarutse umwana blaza yupo kandi murabizi ari inzaza ni ibintu by'imicanwa n'imiriro twamaze kwishigira so right now nk'ikiganiro canje cyambere oya nkaba nari nifuje ko twona yaga ni gihe kirekire baratwivye amacano havugwa amajambo menshi hirya no hino abaponda baraponda kugeza yaho jewe ndo nk'ubutumwa bwinshi butandukanye bw'abantu bw'abantu bambira yuko ngo narayiriye ngo ngorama mu kabare ngo nzoga mu kabare ngo mazimisi ngwa whisky wapa amajambo yabaye ni menshi ariko byose turashima yuko nivyigeze biducanishamwo nivyigeze bizana icuka kibi hagati ya je na wewe canke hagati n'abandi bose nka family turi kumwe muri rusangi ico ni ikintu umuntu yo kwishimira cyane kandi ndafise abafana benshi bagumye bansaba guci turifuza turanakeneye i 2026 turanyotewe kubona usubiye gukorana na Landry sasa imiriro rega kamiko pare kuyagateke na kuraba umusore wanje kandi rero umusore wanje foko muza mu agacira kuye boss yitwa Nunze yari umugenzi wanje boss yagateke murashaka kwa rafiki yangu n'umujama wanje sasa umusore wanje kweri je nabatije umusore wanje ariko kandi nivyo ibintu byari sawa umupeti yakorana ingufu kandi yakora fresh kandi twaturi inyuma yiwe twaramushigikira ariko Valère afise na umukozi wawe n'umwe mu bakurana donc bayinganya kandi we yarabarenze so rero foko muza muragacira abantu uko bagakwiye pesa mipambana mesrago byose turanabyishimira ku bafana Landry abanuze abo bapeti shaka kuza kuba muri ndero mungu wanje oya byose ni please gusa n'urukundo ngo nyane umupeti ni waratwambaye nta kibazo ifiti kubera guci yamubona buya guci ngamubona guci yarapambanye sana guci je rero mugenzi wanje fise jewe nzi yagiye hanze twabonye ingena agera mu kugaruka ni story guci rero mu wa mbere afise ifoto imwe yurinde yabigarutse amatwa asumira guci ashobora kuba yaje n'amaguru
Aleta na miguu kama yaciye mu nzira za nari mvuye bila chochoroni ma Dubai kweli Dubai sasa Dubai ukajikutana Rwanda chanza na maguru ukajikutana Rwanda hizo stories aya ni makuru numva ngo washikiye mu gasho ni kweli Gucci janja lao wewe umepigwa hizo stories hizo niwe mugenzi wa okay Gucci ushapandavyo hizo stories hizo sawa Gucci waruri indege ego canke wewe indege yamfanye ngahe njana Dubai au gafoto yafise gafoto ndakazi wicaye none urumva rero warurindiriye kuri Oje kuna ifoto ngarutse. Polisi araba passport. Amna cha polisi so passport shamaliza mamyaka. Landry wabwiye gute abakunzi ba Mtananirwa TV. Tenda biye gute abakunda cyane. Kubona turi kumwe muri kano kubona 2026 ndayitanguranye ndi mu muryango waguse umuryango wa Mtananirwa TV. Bakubwira yuko Gucci tuze twanse gupostinga ikiganiro nabikubwiye. Nta yindi kiganiro uzopostinga atari ikiganiro cyawe cya mbere. Cha muri 2026 kandi twa tubishoboye twaragize ikibazo ariko Cheno narayubatse ndagushirize Cheno yubatse neza meze fresh ifise viewers 200 venka ndizera neza ko mu minsi mike zo buri kwijana kabisa jambe warabikoze yes bakunzi wa Mtananirwa TV jari ikintu ciwanje gishasha nkeneye gutanguza ari content niba nkundira bakamba hafi menamwo rundamwo sukamwo tuzobatanga ibintu byinshi cyane bitandukanye ariko kaka batabikunze naho zobamenamwo ku ariko twe turi ready yo kubaha ivyo bifuza vyose bya bindi nyene bya ibintu by'ibisazi ni ibintu by'ibishita vampire fisi iganiro cyitwa Mvukuri utapigwa copyright Mvukuri ni brand ikomeye kandi ikoregwa muri makategori menshi mu makategori menshi atandukanye kuko Mvukuri ni brand umva ni Mvukuri emission kuri kote ya media kuri kote ya media ari Mvukuri music kuri kote ya music wabitahuye mzee Tananirwa ntiwigera unanirwa kirazira so muri Mvukuri hariho byinshi tugerageza gushira habona kandi bijanye n'ukuri utarinze guca ku ruhande kuko hariho ibintu byinshi abantu batazi ariko tuba dukeneye no kumenya shayo ideni wanje urandi tuba dukeneye no kumenya n'abantu baba bakeneye kumenya wowe utaba wifuzanye nkeka nko kubivuga ariko right now ikabarana kajyo keza yuko abantu twogira nte tunabayagira bombo kla bijane iyo sasa iyo nifuza kwishira Cheval na tunanzia iyo je ngiye ko kwishira Cheval ndafise amakuru ya Cheval ndobwira amakuru je uja kumbariza Cheval je kandi nzukuri visa na voice ngaho ubonda mufisi kabisa idea uyumva gute idea kaze cyane igiye kwica ibintu kabisa bombo kla ibana gucaje kunyirukana iki none uje kunyirukana uje kunyirukana bazotworohereza ikibazo cya mbere uza guherako uza kumbaza ati biva iri byo numvise we mango yarabatse ngo Brad Smith ngo yakwatse Cheno story ni nyinshi urandiri promoter urafise imodoka ngo we sinzi ibintu ndeno kwanza urabizi story story kabisa guys reka ndagufashe Alvin Gucci asikiganiro gishasha yashoye kwita Mvukuri ico kiganiro ngo umutumire wiwe aza mubaza ikintu mu byo yateguye hama atanga umuco canke avuga ukuri yes kwa vrai benshi batazi canke batayibigere bumva ego niyo emission shasha azanye Alvin Gucci atanguriyeko Mr. Jalal Sharpshooter ku Mtananirwa TV nanje ndi wa mbere nagize amahirwe kuba wa mbere ejo canke ya yejo nzokwikuta mwikiriza mvuga ati Alvin Gucci gano cyo ndafise nagigejeje kora ko mbaye wa mbere kabisa ariko ikintu ca mbere nkeneye kumenya urekanye no kuba izina rya Landry Promoter ari izina rikomeye ryamamaye izina rishobora kuba ryaragize abo rifasha muri industry ya 257 ko ntamugira ubwoba apana iyo utaja muri ivyo bintu vya industry utaja muri ibi bintu vya social media gukora ubu journalist ibindi bintu wamye wifuza ko ukora vyari bihega brother nabikwereke iyo unajua ni nini we électricité general électricien
ndumufundi narakunda umujanye na ivy'umuyaga nkuba kandi je nivyo nigiye ndum electricien ko biri kose ibintu vya electricité je narabikunda cyane. Wabonye yuko atari electricité industrielle. Wabonye yuko atari inzira yo rero mumensha makuru ico gihe mwaje kuntora ngo mumensha makuru kubera ko nakunda umuziki cyane ariko ico gihe bansanze ni Star Amatara. Ariko umaze kubona yuko akesi yansanze ni Star Amatara ariko wabonye yuko iyo nzira yo kwa Star Amatara yuko bitashora kukiza mu buzima bwawe. Ya nari maze kwestara inzu zitatu imwe muri zo imaze gusha ariko yari accident nyene zisanzwe ariko nari mfise umwenjeniyeri wanje twakorana yitwa Olivier mu Birigi nabita mudagi mu Birigi niko numvise bamwita donc bro wanje ndamuramukije ariko je nizi vy'umuyaga nkuba ndagunda ndataije professeur wanje yitwa ingénieur Leopold nabo twiganye bose barabizi ko jewe bijanye n'umuyaga nkuba je nkazi je umuyaga nkuba ndawukora kukancamo urazi iyo umuyaga nkuba kuragucamo ingene bavyita iyo umuyaga nkuba kuragucamo Gifaransa cyane mu Gifaransa bro iyo umuyaga nkuba umaze kugucamo urazi ingene bavyita kugucamo mu zihe nzira ega ari ukuntu umuyaga nkuba ushobora kugucamo we nagira ico karenga Javre nijo byakubaye ko muri ico gihe ngikora ayo madini tuvuge yuko rero hamwe vy'umuyaga nkuba iyo tuvuge ntakuze kora ko umva ivyo nivyo nigiye ariko nivyo nakunda cyane je ndumufundi ndakunda nakubiye ko muri ibintu bijanye n'umuyaga nkuba biri technique ariko cyane cyane bijanye n'umuyaga nkuba ndabikunda cyane ariko kandi jewe je nari mu footballere man nawe urabona je mbona mu kibuga nkamara 2 minutes jewe narashaje bro harimo bataze gebye bintu je ndigirisha ariko muri ivyo bintu bibiri harimo na football harimo no kwesara amatara ni kihe kintu wabona yuko umengo iki ndagikomeje nico kizoshobora kuntunga mu buzima umupira je nakira umupira je nakina muri 3e division bro je mchiza za tesi ma synthetique mimi nimecheza bro jewe ibintu by'amatapi baje ku matapi zase singa bro umunsi mwe negeze kugenda twe kwa mu Kamenge je ndazi ko mvuka mu Kamenge negeze kugenda ngiye ukina saa sita championa twakina championa mu Ngagara muyihe team aruri ni nakina muri akina muri equipe yitwa Familia adushira kuri atavyo kubesha iyo equipe irabaho radi Familia FC my brother wakira muri Familia FC namba ngapi pale Ngoza ku 4-5 baba defense kweli car for beki wa mara bicha biranga Ravuye muri Familia nja muri Orionso none izo equipe ziracabaho canke vyara sinzi yo zigeze kubera ko ababizi barabizi nakiranye n'abantu benshi je barazi ko jegera narinze umupira kandi je gituma agiye wamarasoka hakiri kare muri terra bamfise ivyuma aho bundi bro mini je ndumujura akaze ubwo abo mwahoze mukinana muri Familia nyinga utubwiye Kumbe ukura bipinga. Oya si. Wewe kipeni yako kipeni yangu. Tuko turabazo bila tumenye ukuri abantu batari bazi iyo equipe ari abantu bo mu Kamenge hariya bo bari nk'ijyambere. Bandike muri commentaire baza kubibona. Bayumvishije Familia kuko araje umengo nivyo jyambere. Ari la equipe watanguye ukiniramo uri defenseur wa 4-5. Ariko rero ikintu kica kigaruka ni kimwe. Mu gihe wari mu mafere y'umupira. Yeah. Nibona he? Nibona kure cyane. Je nibona mu namba mu rugamba. Kandi nibona muri Real Madrid ko niyo equipe nkunda. Kandi burya harabuze gatoya nisike banza
ba junior batakuni recruiter kini bon ariko ibihe nyene ntivyigeze bidukundira naciye nja mu mugwa wo kumenyesha amakuru je nakuba ngomba kunrecruiter muri Real Madrid kabisa muri bato donc umuhira wavyakira gute Mira bari bishimye kubera ko nangiye kubera amafaranga menshi muri Real Madrid Ulaya blaza para Real Madrid ya Ulaya ariko umuziki uca nkunda kuruta uko nkunda umupira hari abantu benshi batazi kubijanye na kuvyerekeranye nyene n'uwo mwuga wawe usanzwe wo kumenyesha amakuru wawutanguyemo ubu nkeka ushobora kuba bifisemo uburambwe vy'imyaka irenga hafi na 10 uburambe ufise muri kano myaka 10 mu muziki mbwapana kumwuga wo kumenyesha amakuru umwuga wo kumenyesha amakuru natanguye 2019 bivuze ko ushobora kuba imyaka 6 oya nta 6 twatanguye mu mpera za 2019 nivyo mu mademi asigaye abahize imyaka 6 yes mu 2019 2020 kwa 2021 mvuye mu gashi kabisa ariko muri kiya gihe cyano yari yanderande ya Waka Light yari Waka Light 2019 none atanguriye ya Cash Dan umunsi yari umublock wo muri Kenya kandi wakora nk'umukozi nyene fresh ya nakora ahemba ku kwezi canke navuye muri imyaka yose nakoze muri Waka nahembwe 2 nahembwe rimwe akesi yamembye rimwe navyibuka yari 300,000 ugitangura nyene pangi umve Bali ari behind camera kamera twakoresha kamera gumizima zima ya Nikon yari kamera yiwe nawe yari chef wanje yari Brian Smith Brian warabi imbuga nyuma mvunza kugaruka kuri Brian cyane namwe baramuvuze kuri bya biganiro ico gihe muri Waka Light Brian yarabi imbuga akesi yari nyene umugambi Bali yari nyene kamera je nari umukozi mbwa bamemvye rimwe gusa naburya busare bwanje bwose yani ndoma nico biri mu bintu byatumye ntanguza umugambi wanje ukora ibintu byo wanje muri ico gihe Bali yahembwa nande ngiye nibo bayajya none gashawo wo nsigurira gute je Bali ndibaza yaronka ko ibintu by'amakamera n'ibikiri bigengera yararonka ariko kimwe gusa twaba turi kumwe wafata amadeni ico gihe ndibwa ariko twovuga yuko byaramukomeye muri Waka kwe bro muri Waka jene ahembwe rimwe bro ndibwa yuko ayo mera 300,000 Bari yanyongerereje nimbe nanyo nacengura telefone kwa pouvoir techno pouvoir grec tu ambari pouvoir tu ambari grec tu pouvoir urayibuka bari yakugandaganda telefone mfiganda pouvoir muri ayo mafaranga aho hose abantu bose bakomendo nandi promote zina nandi promote arivuga ariko mini ko blog my G sina kintu ariko ntabwo wigeze wumva bavuga yuko YouTube channel cinjiza cyane amafaranga ariko wewe twinjiza menshi cyane bro ico wewe ntabwo wigera uciyumvira ko na gato uciyumvira kumengo ndakora sana ariko nkabata amafaranga ndiko ndaronka akese yaratwiba kese yaratwiba cyane ariko yaratwubatse ikintu nyamukuru wewe ntabwo washize imbere cyane oya bon en fait nigenza sinarinzi ko amafaranga ngiye kuyaronka ariko narinzi yuko ngiye gupambana ngiye nshobora gutunga umuryango wanje anytime ivyo niko ndakora ivyo ndimwe ko ndakubitwa ngira ibiki ngo hirya nino bastar bakomakomeye banshigikira narinzi yuko umunsi umwe bizongira umuntu adasanzwe kandi uyu munsi ndiwe kabisa ariko nakese ndamushimira peu importe byose byagene biravyo situation zose zaba urazi ko nakora publicité y'umuriyoni akaba musamire gusa vyashikuka bimenya gute ko ayo mafaranga kanarije naja kanarije nayapatana akaca guca mu myanya y'inyo none naca ndabishira ndabicisha mu gihe cyo nari gwiyo akese no mumesha nazana publicité namye kari publicité ariko kugira uze gukora nawe hapa ukiyata publicité sindabiyora ariko tanambia ngo ni mjanja muri barafiki yako kugira uze gukora ntavyo mwatanguye kuyagira ko kugira mwumvikane ko hagati yanyu ukuri kimwe gusandibwa ko nari mbayeho nabi ariko birisha birankuza birankomeza bituma mbajeho no munsi ego urumva nta muhari noke yanyigishije umwuga aranyubakira izina izina naryubakiye ariko yampaye ushobora kubakira iryo zina nawe aramfasha mu kuryubaka kandi wibera ico muri ico gihe wibera mu Kamenge muhira
noneho mu bavyakira gute babona utaha babona utaha uvuye ku kazi tumeze neza tumeze neza twe muira barabita ahubwo icyo kandi icyo gihe yose nakora ivyo nariyiga ndagutera blague rero urazi ko jewe navuye mu mpimba nja gutora diplome icyo gihe muri waka nafunzwe maze gufungwa ndavuga ati bana kwa jewe kwa nafunzwe kuri dossier ya Oleg kandi bari ibintu byo gutabura ama uniforme ibiki nibiki jewe wahoze ari umushikiranganje wa education Janvier muramuzi numva ngo diplome yanje je bari bayikuye mu mandi ma diplome mdogo wangu mimi ni mwade sinione hivi nimesoma mdogo wangu mwanafunzi je narize wangu sasa ndafite diplome rero diplome yanje babashyize ku ruhande bayikuyemo mu zindi ko je nashobora kuronka iki diplome Evan menya ni aho lege mega nibuka je cyane kandi nibuke je rero ico gihe diplome yanje babashyize ku ruhande je ndavuga ati bana nakoze stage muri airport je nakore stage muri airport bro ushaka ndaguye n'udufoto cyo imbere y'indege bari n'utuzo dufoto ndi mu ndege bro ijya ndege ya frere cyangwa ya indi ibiri ndiko ndayarimanta bro ndiko ndarimanta amatara y'indege ku ma piste ndiko ndarimanta tuga dutara akinavyo meya utakoze nasikia sakaka ndiko ndakubesha aho ya kubera ibintu bya alimentation jewe by'amatara jewe mwabikorera muzihe ndege muri ico gihe izo ndege zo bro kuri airport hari ndege nyinshi bro ndege nyinshi man naye na ndege zingwaki none ushobora kuba harakabazo ugasanga bro ikiburi kintu cyose kiri ikintu cyose nta kintu kimwe kidakoreshwa umuyaga nko mwagenda ziga piste burya butara bwaka ziga nzira z'indege zicamo agano zigora amatara mwaje rero gukora tujya dutara twajya muri ziga baraba mu ndege rege usanga umuyaga nkuba udashika ahantu kanaka bro byose twabitekinika bro hajya muri aeroga rurahazi aeroga ni hajya mwicara muri kya kiboro kimezo kiboro kimeze abantu bashikira hajya usari bitaro na kwestara hajya biki hari ama transformateur ari hakujya ari muri airport byose bro wagutubwira kujanye na diploma Jesse sanzwe rero je ko nakore stage hajya ndashimira uburongozi bwa airport international ikidataye bwashoye kunyizera bura ama stage y'amezi 6 men batwaguza amezi 3 cyangwa 6 navyo nibuka je rero mvuye mu nuze mvuye mu mpimba mvuye mu mpimba ndavuga ati je ko ndabiheba hari kuwa gatatu bwaca ari kuwa kane ama kuwa gatanu nzarumva directeur Nikora directeur Imana guhezagire cyane directeur wanje waramfushije cyane niwe muntu yamaye diplome kweri jewe diplome yaje bamaze kuyikasa abana bose batwigana bavuga ati umuhoni ntarimwe banelefonye kuwa gatatu kuwa kane mu gatondo ranje gute ni sawa aya makuru twabonye ko ngo muri the game ati yego kweri je navuye mu mpimba kwazi ko nafanze 3 semaines ati navuye acambira ati itegure ejo uze gutora diplome ndavuga ati what the urumva nta nubwo wari unazi yuko bro nari kubona bari cyangwa ati baba blasa jeje nzo gutora diplome akaceka sana nzo gutora diplome ejo wumva bakubwiye byejo te nzo gutora diplome jewe cyenda ku mugenzi wanje yitwa Ruka ubari muri Egypte umugenzi witwa Riki acha nizi koti cyakubita ki koti bacayi bari okoti yanije mani mwezagiye acha nizi koti hama bari menga chama mahera sizo umuntu yamaye amahera mbari 30,000 mbari 40 mbari sinebuga mbari 60 bari bagiye kunzanira ikirato no nje nagiye kugura kuri Gare du Nord ikirato kimeze nka bukare papu tayari ebana aho nyene turavuga n'abaje mati maze jewe je nzoja gutora diplome bakanambia bacambwa ati yo ni content tugere dukora akazi naherekiyo naherekeje ni gang papa bari na case tayari tuturigira gutora diplome nari mfise sekitwa umujamo twa Shex ni banwa no muri wakana no muri rimzi naho bitakunze yuko abandanye muziki cyane ariko umuntu yafashije cyane Shex ebana niwe ari imbere yavyimvye baranabwiye ati sawa security bawe
igenge nyene kihuni tukagenda harya nkishika gusa ico gihe banyita ico gihe abantu benshi bari bazi ko Sadbi naramukunda Sadbi ico gihe bari bazi ko nkunda Sadbi nkishika gusa gutora diplome abana bambonye barasara bari bafana banje fu abana twigana kuma mayambi abantu za bushikira nganje babo mushikiranje bose bari ngaho ibintu byose biradabadanga nkishika gusa nkihunyura abantu bakasara bari no kuri kamera je birahari je diplome yanje irahari ugiye kureba no kuri Waka Light aciye mvumbura umwigisha wanje je mu wa mbere mvumbuye umwigisha mwigisha faster kwa ni content apana ibintu vyanyu mugotwa akantu kose mukanegrisha je yari content hari ikintu rindi yanakubwira tumaze guheza rero tumaze guheza gutora diplome je kwa nkiyagaruka bacavuza no love tin 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 bakimamagara gusa ya Bizimana Bakar Karungu abo tubakasara barasara kabisa ariko tuva natwaje tuja kuja kabenzi je diplome yanje yabere mu kabenzi bro watujanye kure cyane reka nsubira inyuma gato aho nari nakubajije ndakubaza ntimbe muri ico gihe nubwo wavuze yuko ata mafaranga wahora uronka muri Waka Light ariko muhira babona utaha misi yose uvuye ku kazi wafasha gute famille cyari bigoye nari yaranjanye nkipiga hirya nino nkaraba umwene ushobora gutanga imbari ivyo 5 bari 200 ndonse nkanza ntari kubura donc mukamenge tugeza byaragurirengarenga n'udutomati bigenda fresh rero naragerageza mtoto mimi mtoto wa kiume napaswa kukaza ariko 6 nizigeze zikuboreza ukumva nk'umengo uburyo uzuraronka butandukanye bwoherera nko mu nkumi nivyo gukunda kubera muri waka cyane nashaka gutanguza vy'iwanje nkumva muhombe n'ukanunguke rero urumva tumaze kuba dutangwa ivyo na bari rero byari bigoye kumva yuko ntoreka gukora ko na channel yagiye bagiye kuyitwara igeze ku 100 tubanza gutwara channel ziri za 100 bisanga kwanza usanzwe unabizi ndavyumva ariko je na amafaranga mpinkumi wangu kubera biva kuki nkunda kugira chance nkunda kugira kuronka abakobwa bansaba amafaranga nturi wa muhungu mu buzima nturi wa muhungu basi uhonga abakobwa bibaye ngombwa no bikora cyangwa bibaye ngombwa ndashaka kubikora ariko biravana n'ivyo ari byo umushero ashaka kubwira yuko agwaye cyangwa igize ikibazo ukamufasha birizi iyo bishize randira agatanga amafaranga ku mukobwa urayatanga ugaherekeza n'amakondisho akurikirana irya noti canke ufa kumuha gusa botere yambari nta bire iyo bise nka amafaranga umukobwa sindamukurikirana nta condition nimwe ndamu fe kuba gusa nyubaha kabisa uba waravye ubwiro yamu biravana ikibazo abanuye mba naravye uba uribayeho ubu vyemeza yuko ivyo ariko arakubwira abari ivyo yamba ndabizi ko je nta mukobwa abakobwa iyo bishise nkakundana n'umukobwa cyangwa aja mu rukundo n'umukobwa mba ndamuzi wese ndi yaranje nkamiga nkamumenya wese naho abakobwa bagoye kwiga ushobora kumumenya wese ariko je byo wanje ndagerageza kabisa turashari hahandi ariko ikintu abantu bakeneye kumenya randi kuva kera bamye bumva ngo wahoze uri muri team Sadbi ariko abantu bakiyumvira ni giki washimye kumva yuko wo kwiyegereza cyane Sadbi mu gihe hariya mu Kamenge wanyuza wapiza mtakura hari abandi baririmbyi badukoma muri ico gihe ariko wewe ukumva nko kumengwe bana mina bidi ni msupport mtoto wa Kanyosha. Okay, merci. Rero ugiye nshigire Sadbi jewe Sadbi cyamena mbere kwanza bon yari umuririmbyi kwanza nkuru turirimbo twiwe kumushigikira rero mu sister wanje twa Peace mukuru wanje w'umukobwa niyo muntu wa mbere je antwaye muri team Zatura sister wanje nawe yarazinanye nabandi nabasadi inshuti ya bose manager wa Monya Sadi hamwe na Malove El Malove ni mwarimu muramuzi nakumbuka rero ibana chugiye sister baba Malove jero cyangura kumukunda Sadbi kubera abo bantu nyene donc bamwe baza muhira bavugana by'ama rencontre ibiki amenga bikwaze ngo nampenda
alafu nikapata na igisi na turu ya kuingia mu Team Satura nikaanza ingia nikateba bakoresha umwanya ndazana bande none muri ico gihe nta bandi ba Juste Gaël mukubito no muri ico gihe nta bandi ba artiste bakoteza ari iwanyu wumva umengo je nakunda Sadbi cyane nanje nari kundo ko je nari umusani nanje gaje nanje narafite nakumengo wakorera mu tuntu twinshirana electricien footballer umusani bro je ngiye nakime ntako twumva ico gihe bari ivyo nakunda bari ba Masoja yero Masoja yero ariko usually je narakunda muziki y'abarundi benshi kuko je muziki ya Keramike ya ntazi yaba Melisani ya kera yaba Black G abandi ariko rero sasa bro sati ngeze kwa Sadbi je ndafise muziki nga Sadbi ndafise muziki nga Sadbi badafise gari twa turi kumwe ndiko ndaye mu cha arayinsa ndamubwiye ati amo miliyoni kare nza dayimo muziki wenyine namusavye miliyoni ariko muri kiriya gihe twovuga ko King Sadbi yahura na attaque nyinshi zitandukanye ariko mwebwe muri team Sadbi biravugwa yuko mwari nk'abantu izo attaque ari mwebwe mwazitanguza twe kwera je bivaye nibiye sati yarimo nibiye sati yarimo twatuza kuzitanguza tukagwana nazo kubera ko Sadbi muri yakuzwe yankwa cyane n'abantu ijya n'ino ko inguvu y'abazafise bumva menye kandi iyo kurataka dushobora kubura abantu bakwanka ushobora kubura amatake nibikunda ushobora kuba udafise amatake bro ariko kijya kintu mwebwe kujya kuntu Sadbi twishe gukoresha imbuga bro je nize gukoresha imbuga ndabije na Sadbi dutegura ama post akaruka du post ariko nimba ari we yabategurira ayo ma post nibona yuko ari ugwango runaka yakarabigisha cyane oya si ugwango nyine dukwiye guposta twivyo ivyo dukwiye kwandika uzi ko ndirabe n'imbuga zacu ntaca kintu byo urofa byose bro zibari post zanditse siri fresh n'impamvu n'aba followers baduza ari benshi kubera amanu z'ama post twagiye turakora muri kiriya gihe ugerageje kuraba hariho n'aba artiste wasanga batishimira cyane King Sadbi hari umu artiste numwe kuri wewe wabona nko kumengo abishiramwo harimo n'akantu kinzigo yo kuba adakunda King Sadbi mukiye wewe muri team Chogi yari Fizo Fizo niwo muntu abafana ba Fizo twabana ama concurrence naratakana cyane bimwe mukavyiyegereza mu mutima ariko kandi mugani Desire twese twakoze tumufana kandi mugani mwana Fizo na Munyakamenge mwatamufana amufana ukaja gukunda undi musani umva Fizo yaguma ku nimero tuvuye ko wamufana mu bujyaje oya si bujyaje Fizo wategerezwa ariko kwa Sadbi ucumengo niho umva Sadbi nashiramwe ubuseye bwinshi kandi bagaragaza urumva wabimbwiye umva Sadbi muganye je ndi mukamenge byagenze gutinga inde kumukunda Sadbi umva hari ingufu kanaka zakoze kugira nkunde Sadbi ariko Farias uri umunyakamenge utegerezwa gukunda Fizo utegerezwa kubukunda Fizo none gasha bayijide bose n'abanyakamenge bandi mugani Desire mukamenge bari wetimikata barigeze gukora na before ko aratuka Lolilo yarahaye collabo ba Masoja Needs Girl bakoranye Masoja amwe na Elvis Mapose ico gihe hari muri issue zo gutuka Lolilo aho ba Masoja bakoze indirimbo yitwa How Nango Crazy wacha perfume ni wazushi wanoko hao ndio zao sasa tumewakagua marafiki Mwarabu amefata Lolo acha Fizo awe player jogie imani inamwakira Magic Rush yari taye kabisa nico nubundi n'abantu bari bakeneye kumenya bamenye izihe nguvu nubundi we waronka zo gusapotinga umunyakanyosha yaranteye inguvu cyane zo kumenya byinshi mu muzika no gukunda umuzika muri rusange no kungira jewe yashize imbere cyane
kabisa imbere y'abandi no kugira ngo erenga bise mu ruhara ariko abarinzi benshi bamfashije kugira ngo erenga ariko nubwo mushobora kuba maragerageje kubana n'umuntu neza ntihabura utubazo dutandukanye ushobora kuba abandamukuye urumva nk'abandi wewe wari umufana nk'abandi nagenda muri show kugira umwegere je yaramvuga je Sadbe yaramvuga wowe ucumukura je yamvuga kuri stage je niho narushije niho cyatumye nkunda umuziki cyane jego Sadbe avuze ati Landrisat ncyafata feruje nkaca nsara nkaca mvaga niruka nka pararanga y'abantu bose bavuga uvurugo kabisa avuga yagera oyo Landrisat kuvyerekeye kubijanye na journalism umuvumbu byari ivyo canke byari izo ide zavuye kuri nde twaricaye twese hamwe tunicara na team twakorana ico gihe rero dufata ikintu gishobora kuduteza imbere abandi badakora duhita mwico nta ngaruka mbi wabona yuko umengo bino bintu nubwo ndiko ndabikora uku ariko sindavyishimiye cyane bon kuvyishimira cyangwa kutavyishimira ariko bon biva n'ibibazo nabamwe nanakwanje nakora ivyo nkunda ari mpamvu ntabihevye navyishimira cyane impanuro nyinshi wagiye uraronka mu ba artiste batandukanye niwahe muririmbyi uvuga yaguhaye impanuro yo guhagarika ko hagarika imivumbo ugakora ibindi bintu bo bita ko ngo biri professionnel P-Face P-Face on the floor niwe yaserutse ubwami niwe yavuga ngo ntibushobora kumuvumbura mugabo cera muririmbyi rumwe navumbura kabisa uyu munsi uri mu manager twovuga yuko umanagingo muririmbyi akomeye cyane ariwe Lino G agezweho ariko tutaraja kwa Lino G hari ukuri kwigeze kwinyegeza abantu batigeze bamenya cyane ariko ngo mbere yuko musayininga ngo Lino G hari amakuru yuko muhava musayininga Dramati bimeze gute yo dusayininga Dramati dusavye ibintu byinshi dusavye kuri konti kwaguma ko miliyoni 100 tutumwa n'imodoka n'urupango reka dusinyishe Dramati ibintu byakunze habuze gato mwatinye iki Imana ntiyari bwamuto ntiyari yamutoye yuko dushobora gukorana Imana yashaka ko dukorana na Lino G ariko si Lino G mwatanguye kurondera umva aho mwatanguye kurondera na Dramati wenyine ni benshi ako abantu nani yanje natoje mbona umengo ngiye Dramati twashaka umuririmbyi ataza guhombera management itere ko yinjiza yerenga aho yinjiza atamije kwinda irigora kuko kumuririmbyi igendere yinjiza direct kabisa nari no dufite ubwo mbwaho je nani nzera ingabirano yanje nari nzi ko tuzogenda neza Lino G ugerageje kuraba ni umuririmbyi mwavanye kure kandi ugerageje kuraba n'amaposti wagiye uraposta kera amwe aragaragaza uri kumwe na Lino G mukore ibiganiro vya hip hop arapa ariko abantu bagiye kumva babona Lino G n'imbere yaho gato Lino G jenjira mutwa name ndumurongozi wiwe mu bakorezi yarakorera Lino G ari umukorezi nicari uca Yesu Kristo yarabatijwe yarasangiye yarabisakramento geranda yaranaguwe Lino G n'umuriro uvo charismatique ahana omya gora umuswanya ahana ageze muri uno mwanya Lino G wa muririmbyi mwashatse gusayininga ubwa mbere nimubona ko hari ikintu yahombye Lino G uyaho bon ugishamena mbere nacu yahomvye ko yarabandanye akazi kiwe nawe nabafite izindi nzira ziwe acamo kugira ashe kwiteza imbere ndetse agume kuri standard yiwe ariko nawe Lino G nigizimya moto bro nigishirira man Lino G arimo kuvuziwe nizi wanje kandi izi wanje nizo nyinshi gizo Hit Top TV channel twovuga yuko zakoze amateka turacari mu mvukuri turacari hahandi nyine channel zakoze amateka menshi channel zafashije abaririmbyi benshi channel zafashije na benshi basanzwe bikorera utwabo mu kubamenyekanisha no kumenyekanisha ivyo basanzwe bakora Hit Top TV ya mbere yari yandi Hit Top TV ya mbere
iwacu yaregwanye ishikirwa n'ikihe kibazo aho turi mu vindi twibwe miliyoni 15 hamwe na $600 na cheno haca haza idea yo kugura Hitop TV ya kabiri yari yande iwacu ntuvuga kuvuga ukuri nayo iribwa nabibonye umuntu wakoresha ikiganiro ngo twarabeshe ngo byande bya brand Hitop TV yabaye créé nta numwe atabibonye ngene Hitop TV yabaye créé none gutega shaguci abantu kuko batiyumva je eske bari baza ko je nogenda gufata nkagenda kugira créer cheno sivyo ndahita créer uwundi cheno nka créer uwundi zari gwawe zose zone Brian Smith ajeje wiki communication mu bikorwa bya Hitop TV ibintu vya technique donc ibintu vya technique niwe umuntu ko twatavye twari tuzi tugitangura niwe umuntu aduteye intege ndibazo ravyibuka aduteye intege vuga tuco kugura Hitop TV gira kabiri duteye intege atubwira kare bisanzwe yaraje kuturabira kudukingira imbuga zacu kandi umuntu iyo umuntu ari mu bakingira imbuga araronka pourcentage ubona uko niwe bafise akazi kanini kabisa none channel zibwa gute ariko abandi channel ntizibwa ko hakaguma hibwa gusa channel za Hitop TV igiti igiti kivyabone cyo batera kamabuye je nsanzwe mfise abansi benshi bavyo navuye gushikana naho ngeze abanzi bashobora kubabura iyi channel gira kabiri Hitop TV yavuye barayiri muvinze donc nta numwe ayifise barayiri biri remove ntibaho barayifuse burundu kuri YouTube bro kabisa dufate yuko rero abantu babi bagiye baracukoza byacu ko zagira channel n'ubundi ndayifise muri telefone ngaha muri telefone ndacayifise ariko bambira kirimo ufite umukobwa benshi bazi kuva kera kandi n'izina ryiwe ryaragiye cyane Krista ariko kugeza n'ubu nta gakuru kiwe Krista uyo nawe se uwundi nonyene wajeje kutubwira ariwe Krista urukundo rwanyu ruhagaze rumeze gute kugeza kuri ikafata kanya ndamwipfurize isabukuru nziza joyeux anniversaire umukobwa ntashobora kwibagira mu buzima bwanje kubera ko twacanye muri byinshi kandi itariki nk'inyene kuri zitariki no munsi afetera ko anniversaire yiwe kubera ko no munsi nabereka ikimuga nagize accident niko mvingozi aho se tembuko narinje kuri anniversaire yiwe mpamvu ntaravyibagira ntashobora no kuvyibagira urukundo rwanyu hagati yawe na Krista bimeze gute vyararangiye gira abantu bamenye mbe turacari muri umvukuri abantu bakeneye kumenya ukuri Krista ndamuzanye Krista bivuye no kungene no umuntu twovuga yuko twanakoranye n'ibiganiro byinshi kandi abantu bamumenye Krista bamumenye babonye Krista babona na Landry bon bimeze gute je ndibaza yuko ni kuba bize kwiwe canke ma issues ziwe akazi kiwe donc ma fere yiwe nyene ayo rero niyo mpamvu haciye haba akantu ko kugira iki tuba dukunda gukwegana cyane ariko hararakomye ameze neza n'ivyo nabiwe kuvyerekeye n'urukundo rwanyu ruracariho muracari en couple kujya kuntu abantu bari babizi yuko Landry ari kumwe na Krista ico abantu bakeneye comment bon vyarashitse haba ingorane abibazo ariko umuntu wanje tu ariko nyene afise ubuzima bwiwe nanje mfise ubuzima bw'iwanje ariko turayaga ari hafi yanje ndi hafi yiwe kabisa ariko urukundo wigeze kwinjiramo ariko n'ubu wicuza kuba warinjiye muri urwo rukundo nuruhe mukobwa we urukundo unafosi sana mapenzi mdogo wangu utakufa mtoto akikuwa na hapa bakeneye kumenya ukuri
ikiganiro cyitwa umva ukuri. Ibibazo by'urukundo rero je birangora. Ariko usanzwe ubicamwo baba bakeneye kubimenya. Donc umukobwa twakundanye mu rukundo akaba nkicuza. Ego. Kubona twarahuye. Ego. Bon, hari umukobwa tugeze gukundana katwumva nangama nawe sinicuza uko bose cyangwa ex wanje bose turayaga aba ex wanje turayaga je nanzi ko mfise ntabwo bigeze wicuza n'ubu ex wanje n'umwe ndigera ntakure yanje turavugana turaramukanya twandikirana ka message statut we ntabwo arigera yicuza kuba yaragendanye nawe. Uwo nicuza hano ari umukobwa bon sinicuza kubera ko yarasabye ikigongo naramubabariye. Umukobwa tugeze gukundana kera nkiri muto yamevye kubera ko yaronse undi musheri base donc uwo musheri acamuhinduzana n'idini twara gatolika rinoja ramutse twara gatolika aje gukundana n'umu anglican donc uno muri anglican amukuye acamushira muri chorale acamukura muri gatolika cege nari kwishuri ndavyibuka ari muri 12 acamutelefona bacabantelefona bambira ngo uwo muhungu yagiye gushika iwabo agomba kugira ubugeni yagiye kwipresent iwabo n'abavyeyi cege kandi dukundana saranyandikira message sorry nini arampeba kandi twarakundana cyane nta numwe ataratuzi ico gihe tukiri nkiri mu Kamenge nta numwe ataratuzi twakundana gose naramukunda cyane. Nawe umukobwa yanyigishije nyine ari kera kabisa rero mugabo yansabye ikigongo namubabariye. Ariko bo barahari bicuza kuba baragendanye nawe since ntabahari cyane umuntu banyicuza ni rohombi gusa musto ico gihe biba ndavyibuza ahubwo naramubabariye yaramivye aragenda umva ukuri yaramivye aragenda asigara mugabo nyuma navuye mbundi muntu nanje kandi naciye umunsi umwe nahaye akazi uwo muhungu wiwe nyene kandi barayiba ntibigeze bagirana niyo mariage bayikoze vuba nararongorwa uyo muhungu sinzi ko amaze kuronka navyo sasuye kubakurikirana ariko umukobwa yambabaje cyane ariko namubabariye ariko kandi ubu turabagenza. Yes, uramaze kubwirwa n'umukobwa ko utari guyiwe hano bibaza ko ari kubera iki? Ndavyitwaramo neza ndabikora gake je sindraga je ndraza umukobwa ndamuturaga ndakunda byo tukabireka urumva simisi yo mutu wakudrage sana watu watu impamvu ndamuntu ashaka kuyimbwira kuko ndize ndakudiraga mbaze neza gutegezwa kwemera. Akubwira ko utari guyiwe bivanye no kungene nkeka utari umuhungu ngo afise amafaranga nkuko akeneye umuhungu afite amafaranga. Ntabwo ari kesi y'amafaranga hagiye uronse umukobwa kuba agufa guhanura gukunda akakwereka amakosa yawe bitagenda neza kugira ubihindure. Uyu muhungu umukobwa badasanzwe umukobwa bari umukobwa w'indoto zawe. Rero hari umukobwa ize kumbwira ngo ndakeneye kubona wahindutse ngo wihindura inyifato ukabundi muntu kandi shaka ari uvyikora apana jewe ngo ndagushiremo ingufu ngo bive kuri wewe. Amajambo yarangyoye cyane mbona ko umukobwa adasanzwe cyane mu buzima bw'iwanje ntabwo yigeze kumbwira ayo majambo kweli. Rero urumva narahuye n'abantu benshi kategori z'abakobwa umukobwa akubwira ati bana faut badrik hindura ingendo ugira ukwawe. Ariko nawe biramaze gushika ugahanura umukobwa ukamubwira ntuze muri izo nzira zo gukundana nanje genda urondere ubuzima acana na mapenzi ya benshi kubana nkagucitinga abo tuba turi kumwe ukamukatira bien ukamubwira je oya je sindabivuga muri izo side donc izo nzira izo kote wo uravuga sizo kuko umuntu ubuzima mvu yagukunze shobora kuba no umugisha wawe ugasanga n'uzona arongora n'ushobora no kurongora buri tayarura kandi gukunda umuntu ni vyiza. Ejo umuntu ankunze yose ndamwakira ariko ndamuha intumbero shobora kumubwira ati cewe rero ukikunkunda ni fresh ugize neza mwana je burya je sindaronka umukobwa Andraka amfatisha fatisha nyine neza nyine ambwira ivyo nkeneye kumva kabisa
Christian ntabwo yigeze akubera umukobwa w'igitangaza mu buzima bwawe. Twamaranye imyaka myinshi. Twacanye muri byinshi, hari ubi byinshi yankoreye na visa byinshi yankoreye. Urumva umuntu bari amazing. Hari umukobwa twumva ngo yigeze kugukunda ndetse abana tayari kugira agusohorere visa umusange muri Canada, ariko ico gihe ntivyigeze ngo bikunda bivaye n'urukundo wamukunda Christ. Ubwo ico gihe ubu uvyiyumvire ntubona yuko hariho chance wakinishije mu buzima bwawe? Umukobwa urazi ko uyu uravuga ari umugore w'umuntu. Wewe banabonye vyama interview. Bon, je nigeze kuba mfise umukobwa twakundana. None yambere umugisha si umwana mubi. Je namuhobwa nigeze mubona nawe umwana mubi bro. Kusora bana beza harabaye nyine tu mistake birashika kandi cende umuntu afise urukundo rwinshi cende umuhindi bro. Twumva ko yari ready gukora ibishoboka byose kugira navyonse. Cinde gusa nuko ko twakundana kabisa. Je navyonse kabisa. Uri mu bantu usupportinga umuziki kuva kera aho twanavyishimira cyane, ariko ugerageje kuraba mu ba artiste dusanzwe dufise nohe muririmbyi ugerageje kuraba afosinga cyane ariko ntavyiwe, ana fosi sana lakini muziki au mutaki. Bon, Oleg biva na side y'umuziki akora umuziki wa mutaki hautaki aibe hivyo. Oleg umuziki nushaka akora bijya kubera ko akoze bijya aja gufunga. So kuvuga yuko atazi kuririmba arabizi kandi afite side yiwe ari afite ingena aririmba umuziki jewe kujya mu mbona nini jewe ndakaze ego ibiti vyo donc ibindi byose byaranse bishamufunga. Rero asifosi ko ntaguma fosinga kuririmba maratafungwa sana kwa mwenye na yaje ahindura ibindi aririmba ibindi ku wundi nawe atari tala yiwe ariko akaguma fosinga me akaba ari mu ba artiste bama bakugora cyane. Landry ni support uba bahari Bienfrima Bienfrima nta tala afise. Bienfrima na kesi nta tala bafise zo kuririmba. Wana force sana force bifu msereko haranyica kesi. Oya turiwe tugerageza kugira dushire ukuri kwibatazi. Ndari umuntu arigera kubaza kubera iki tutabona iterambere ryawe mu bijanye no kubaka ibintu bitandukanye cyangwa mu bijanye no kugurura uruganda rw'iwawe turekanye n'ama TV online. Je nta muntu uza kumanura ivyo kuko nta muntu anjeje ayinjira mu buzima je nkora ivyo nshatse nuko ndavyishakiye. Byose bica mu nzira zanje retse nyabaza ko umuntu uza ambira ibintu nk'ivyo. Person kabisa bivanye niki cyotuma yuko ubona yuko hemba afise ngene na haya address ubuzima bwanje ngene shoko kwa address ubuzima bwanje. Namwe vyoshika ibintu byo kumenyesha amakuru cyangwa ibintu byo kumanaging umuririmbyi bigahagarara ku buzima bwa Landry, ubona ari kindi kintu mani izubuzima bwanje donc vyakazoza nizi vyo ninacho nkora kuri we ariko nturaba ready jewe. Sindavyumviye kubera ko ndacapambana ne jewe mpeti Linoji ndo manager wiwe dukorana neza nta kibazo na kimwe bifise ama TV online jemeze neza none ki. Uyu munsi abantu bakeneye kumenya nkuko na jewe nkeneye kumenya byinshi muri rusange ngira turangize n'ikiganiro cyacu tugane ku musozo. Uyu munsi ufise channel Umutananigwa kandi ugerageje kuraba ni channel kinayiposting ubwa mbere abantu ba followinze bari benshi ku bwinshi.
Nigiki Landry akundira abafana ba mwami nyuma? Jewe ikintu cya mbere nkundira abafana banje. Yego. Ntibigera bampinduka. Jewe no mari mwaka nakora. Jege Maria indi nyuma mbona ko bashigikiye, mbona support za no kuri page zanje bano yarabimbwira je abafana banje bararenze n'abasazi. Abafana banje bameze nk'abantu bisariye. Bameze nka Landry promoter nyene. Cyo twarisariye je n'abafana banje. No kuri page yanjye naho mara abantu uzomare ukwezi udapostinga page. Ure ntana views vero uzoro. Mugabo je nabo babirekuye guposta nka posta mu mezi 5. Baguma ari babandi nyene. Nyuma mvujewe gusubira inyuma bigora byagoranye cyane. Wewe gusubira inyuma byagoranye cyane. Kuki Wema yasubiye inyuma? Wema kubera ko yahisemo gukora gospel. Ibintu bya profane bya sekirara bihe. Abantu botahura iki? Abantu botahura yuko ko umuvyeyi dukunda cyane. Kuri itariki nyene niyo yari karamvuza bikomeye. Anafite ibibazo byinshi. Nakoze isangane nayo mvuje. Ntabwo vyigera bishika ukiyumvira yuko bishobora kuba byarashize jewe ibikorwa vyawe abigaye ntiyumve ko yobandanya akorana n'abanyamuziki akorane na gospel. Wema n'umwana mwiza. Kabisa. Bakunzi ba Mutananirwa TV. Ni vyinshi mwagiye muramenya ngaha kandi ni vyinshi mwagiye murumviriza hano mutari muzi. Ariko ikibazo canje cya nyuma my brother. Nkamwe je no guhemukira. Mutananirwa TV. Uvyakira gute mu buzima bwawe? We navyo ukora kubera ko umutima wawe ndawuzi. Ukumeze ndakuzi kandi sinibaza yuko ivyo bishika ubishize ko nawe ufite impamvu. Ni oyi gengi familia byose cyabiba mu ntuze y'umuryango. Nkamwe vyoshika. Bikaba no gutari wavyitegurira. Cha kunyasiki sana basi. Wao kama vitu vina sana. Ambie tu 5%. Jebi utafika wapi wewe nani? Tugera tunaningwa ma. Tugera tunaningwa. Gengi. Urede kuvyakira. Ni akiri biki? Nakiri biki? Nacho nakira muta. None wewe umemukira ushaki. Kabisa. Hey brother, yo ndishimiye cyane kuba tugize tugera tunaningwa muri mwanya. Bora usebipe mbona. Nigiki bora usebipe. Nigiki wobizeza. Ebana jewe ebana nzobapambanira nzoba ibiganiro vy'imiriro guca mu biganiro vy'imiriro bibe bombo clat bibe bombardema ibiganiro ndusaba kutubana ibiganiro tibabe nawe guca nazoreka ko nanje ndeke gukora babandanye bakora subscribe ku Mutananirwa TV vuba dokizi ibihumbi ijana cero na mwaye iri kuri 20000 ntuzovuge kubikirira ngo 20000 uzani kukwezi nzoraraba urani bless ya 20000 urani bless subscribers nawe fama tega ko tu kabisa. Asante sana behind camera. Ibali Mbesilato behind the camera ndabakunda cyane.